Okay. Gozi. Yo ndashiga. Muvuga indirimbo mushaka. Oya we vuga no yishaka we. Karabana. Go. Utumutwara yuke. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Woo! Sawa mama peshi ye I'm really sure how to feel about it. Something the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I judge it. Give it up to Ozzy. Micro. Mushake mutwenge. Kwanje David. Apana bya bawe ngo umuntu wese aje mutatweza ko muza muri biro. But I quite a show really had me going. Now it's time to go. Curtain finally closing. That was quite a show. Very entertaining. But it's over now. But it's over now. Go and take a bow. Woo! Wewe. Wape. Dacia. Go. You better hurry up. Wewe. For the spring come on. Don't worry. Woo! Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Yeah, I sing don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Jewe sinaronse iyo ngabirano yo kuririmba muganda ndavuga ati kama ndi umumelomane ashobora gukora ivy'imuziki simaka ngo arinde kuja ngo gusohora indirimbo ibiki vyose hama ndavuga ati trouva ko ari passion yawe n'ikindi hama comment vivre de ta passion. C'est ça. Tout quitter pour vivre ta passion ni ikintu kigoye cane turavye kuri aya réalité financière ubu hariho abantu surtout abarundi baracatinya cyane amajambo y'abantu baracari muri abantu bavuga ati jewe ndabikunda c'est vrai ndabizi ko mfise iyo passion mugabo je nze gukora kada kazi kawe uzavuze ko bavuga ko n'abasani bose navyo nzoshobora jewe ivyo ntabyo nova Aba diaspora bose n'abagabo bawe ashaka umurongo and the track. ndabibaje kubera ko c'est vrai nanje nikomeze mu zoko wawe niyo mpamvu ngira mbandanya mugabo hariho abandi bidakunda est-ce que ni kiye kintu ni kiye kintu bubafasha kuko urumva sindibaze ko babwira ngo ni ngo namwe ni mumera nka jewe ariko ico mwamenya nuko hariya uko dufatwa sico kimwe n'ino hariya nibaza yuko plus bagufata nk'umustar kubona uri umu DJ nawe ugiye hose ahantu hose ugiye ukavuga uti ukora iki ndi umu DJ uzumva ayo DJ urumva bose ubona bose bace bashiduka ukuntu ayo DJ yaba umugore yaba umugabo yaba umwana yaba ari n'umuntu akora ikintu gikomeye atwaye n'igikompa umva ni ikintu bumva yuko ari umwuga uteye imbere n'ibintu jewe nzi noshaka gutanga n'amapreuve bikenewe nzi babarusha na kure batonda buri munsi uwo nyene ari we yoza gutukana avuga ngo ivyo birobezo ivyo birofa ngo zime ivyo birofa ngo nenkuya arakurusha umushahara wo birofa ndamara mbonye ikintu gifite rogoto basohoye ntabwo zaguma ku boutique urumva ariko ndavuga natanze ama design ngenda muyasore muca mufotorera utwagurishije kutamufotorera nda wari umeze neza yo nukuri biraryoshe gukora ibintu ukunda vraiment ego
Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Twese tumeze neza cyane, nezere ko mwari mudukumbuye. Iminsi indwi ni myinshi. Umutubwira ko mudukumbuye, gora ko muhevye gutugaza abatwigira tugumayo mu buriyo twagiye. Anyways, iyi ni fun and fact, ya emisi baho umunezero, ya emisi baha vibe, ya emisi ibigisha amateka ya, ndakunda amateka ya fun and fact. Ya emission binaisha bihinduye isura binaisha. Anyways, ntwazira koze nkorana hamwe n'uyu mudamu mubona ngaho yitwa Dacia Munezero, hamwe n'undi mudamu ari mu ikiriri yitwa Linda Irankunda. Mwabonye commentaire muri emission Rafa Pasi, abantu mutarama commentaire mwarahomvye Nikita yaraza aragira commentaire aravuga ingene nabonye ikiganiro, même si elle était pas là physiquement, yarahari spirituellement. oh c'est ça. Kandi ariko arakora kubera iki? Kubera ko abatumira uyu munsi niwe yabarondeye, niwe yabaganirije, niwe yababwiye sujet. Urumva nubwo mutamubona ngaha aguma akora kubera ko aguma biyumvirako. yes. Turamuramukije Nikita, kuku Nikita. Hi very much. Anyways, reka ndamuha ijambo Dasi abaramutse nawe nyene, j'espère ko yarabakumbuye sana tena sana. Ndiko ndikuramwo uziyamboreje n'ukurukima me mumeze neza ibintu byose cheers to the vibe. ibintu byose bisa na orange ntibasa Cheers to the vibe. nuko rero muraho murakomeye, nize ko meze neza, twebwe turi bon sana nyene. Imana yaduhaye amagara tugashika kuri no saha, turatushimira Imana. Ibindi bizoza tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Katwakira batumire bacu rero nkuko mubizi muri Fun and Fact muri Sawa Nive duhera ku badamu. Ubuzo wabaza zogenda yimene kwibuye. Ngani ko bimeze, is what it is. Nubwo hari nk'abagabo 10 nzora ku mudamu. Les femmes d'abord. Uratuvuze. Karibu shushu. Merci beaucoup. Tara microphone. Siren Vibe TV. Ngiye Yeah. Donc nivuge. Ego izina ryawe. Okay, nitwa Marlène. Shemo na no. Dukunda. Ego. Tumumama. Tubatse. Umama w'abana batatu. Uratese. Eko. Ahora turuta vraiment. Tutahitaji vile. Chochoro. Chan. Eko. Marlène, umama w'abana batatu. Ukora iki? Jewe ikintu nkora ndi umu femme d'affaires. Business woman. Eko. Business woman. Business woman. Turashobora detail. I mean kubwira n'ubucuruzi bikizo gushorere. Jewe ndi plus muri domaine commercial, mu bya marketing. Donc ubu Yo microphone shushu. kwikorera donc umuntu wese abashaka kudandaza amaproduit we canke ndahari uramenya kumurondera abakiriya tena. ya ego nice ego parce que narabikoze mu mwanya la ndavuga ko fise experience atari bon ndayifise quoi cigituma navuze ati no reka rero ndavyikorera hako ngenda ndabikorera abandi. Ni bacari bito mugabo urumva niyo vyaba ntuze yanze bibabwira detail par detail. Ubu rero tugira twakire umushinga ntahe yaduteye iteka ryo kwicara mu badamu batatu. Ni shagisha cyo twamuteteka Shagi kari muri Fun and Fact. Merci. Nawe nibivuga nawe umusitare ntuzwi na bose niko bimeze. Ku batanzi nitwa Innocent Ndikumana. Yenjewe zina abavyeyi bampaye. Bone bon natwe twari turizi ni sawa kuri vuga. true Twagira ibiganiro n'ibyo. Aya no kuri. Najyo wegera imbatsi. Okay, hanyuma izina ry'akazi naryo ni DJ Chento. Nibaza ko benshi aribyo manzi kurusha. Hanyuma ndabaramutse mwese bariko baradukurikirana. Hanyuma nkuko yavuze na Nikita yashoye kudutumira muri kiganiro naho ari yozi na Dacia ariko akitugirisha. Hanyuma
nongera ndabakeza Siren Vibes ndababwira ndiga kuko murakora neza cyane ikintu cyiza cyane rwose mubandanye mushigikira abana kashi ngo mpuzana kuko bakeneye ibintu byinshi cyane yo babwire nibyo tugiyemo twese tubijyemo kabisa hanyuma rero nongera ndabashimira kubona mwashize muri iki cyicaro ndimo cyane reka rero tuganire muri presentation hari akantu kera bahora bavuga ngo DJ Cento from UK bategerezwa kugashirako ati sindonga mwisiti wanyu si wapa kwenu from UK Manchester kutakavuze n'ubu uyu muntu wese urashaka usanga ari umuntu atanze ukaza wumva ngo umuntu atazanse ngo ni uyitwa DJ Cento ngo n'uyu onye ngo DJ Cento from UK yabaye no preno yego DJ Cento from UK noni Cento preno ni Cento UK na ichiba hariho kujya kuntu abantu bitwa nka Linda Nikita urumva DJ Cento hama iradukunda ni from UK niyo no kabisa anyways mwumvise ngene bitwa umwe ni Marlene undi ni DJ Cento kugira ngo ikiyago kize kuba familier muze kumva ati ni Marlene avuze ki nje ndavuze ki ni mpamvu ndutangwa twipresente anyways sujet y'uyu munsi en fait émission muze kuri fan please nimuze kuja kure niyo mpamvu mara dufite ibyo kugira ngo nivyahara tuze kugira ngo impemu zisubira zije zimanuke ururimi ntirucike uyifashe Marlene nubwo hari akazi akora atavuze ariko nako twamutumiriye ko ari kukavuga mu wundi musanzwe bivuge impamvu twagutumiye nga c'est pas parce que gukora marketing ari impamvu merci en fait n'organisa ama karaoke open mic ku bantu barabaza muri archipel les jeudi et dimanche nibaza yuko muhora muhambona n'abatarahaza bazoze nejo na dimanche babirabe ya d'organiser ama karaoke open mic hama si muri archipel gusa no mandi ma event bantumiye mpora ngenda kabaha show kubita vibe kugira cyane gose birakenewe dans la vie oh wow twari kumwe n'ivyo arazi gushusha abantu nyene urakoze wanyoye nk'aka orange vraiment gushushe uja kuririmba wanyoye nka orange vraiment mugabo twa hari ibintu haragira dance byo kugira ngo challenge ngoma game ha amaje ntabwo hari watsinzwe uyu munsi tuzabwira challenge nze kuba iyobowe na Marlene bien sûr mugana ngera zari included my god muri challenge aza kuba ari mukora ko nta urusimba waje ngaho ntuza kurusimba mugabo ngera d'abord manda ba introduire sujet kugira ngo mwumve ko ntituri muri show nasho gusa mabiswe fan fact harimo harimo fan na fact ifo ko habamwo kuryoherwa mbwa harimo n'icigwa abantu biga ico kiganiro nkuko mwumvise akazi bakora akazi ka loisir cyane uretse ko ukora marketing ngura akora akazi ka loisir mu gutanga umunezero gutanga show kuryohera abantu ibintu nk'ivyo DJ Cento avuza umuziki aba UK ndazi yarize amashuri menshi ari ga university mugabo n'umu DJ atanga umunezero ku bantu n'ubuzi akenshi ngaho iwacu surtout canke mu Barundi bafata nk'ubuzi bwo butari ubuzi buri sérieux umva menga sakazi wobwira abantu ngo je ngo nkora ibi abahari abantu menga si profession wovuga uri sur nayo umva kuryoye nko wovuga ati ndo mu avocat canke ndo mu banquier ukuvumengo na n'ubuzi nyene bw'abantu nyene bibirara babuze ibintu bakora mu buzima baza gusimbira kuri ivyo mugabo n'ubuzi buri sérieux kubera ko nimba umuntu nka Cento aba mu bihugu byatembera nk'ari yavuga ati jewe hakonja gukora muri bireka nkora umuziki no kwazikora akazi kamuhemba kandi akazi gatanga abantu kuri urumva uraronka abantu uraronka uburyo n'ibintu byinshi donc tushaka kubigana kugira ngo dukureho ico kintu citwa ngo uyu muntu akora
akora ibintu vy'ibirofa ngo zimwe vyo birofa ko bamahane no mama afise abana batatu ari marié afise umugabo akora akazi ko gutanga show arakora mu kabare gataha mwijoro hari gusanga cyo abantu we kuya mukora ayiga mu kabare ibi nibi kubera ko atabatahura ko arakazi nk'ubundi buzi nkuko bwa ndagiye muri mission bwa ndagiye muri mission Kampala nzo mara indwi yose abandi mumenga birifye kuvuga ati yagiye muri mission mega birifye mugabo babwiye ngo ugiye kuvuza umuziki hanze barinda ku mumengo muri yo mission agaruka uri zero bare nayo wari ufise waya depanshije Marlene ariko arinjiza inoti ngo pam voilà nizo tuza kudepata ko atubwira cyane experience yo hanze ngene hanze babifata ngene hanze babibona nimba uko bikora hari ariko niyo janga hariko bamufata hama bahana araza kutubwira experience yo kubikora nk'umuntu w'umudamu afise abana afise umugabo ukuntu abantu babifata mugano osi n'ukuntu vyogenda n'impinduka zaba kugira ngo akazi akariko kose kakwinjiriza kaba kazi kubashwe mu bantu kugira ngo nawe ugakore wisanzwe atari kubikora juste ko ufise iyo passion vuga ati naho muzomvuga ni bonzo bikora mugabo habeho niyo socio y'umuryango habeho socio y'abagenzi bumve ko boza kuraba ingene uri kuri hypinga abantu bagushigikire apana kuvuga ati ujya mugenzi wawe yari ubahutsa arakwivye ibintu nambone yuko ndino ngaha ngo amamagare hafi ko tunazi ibintu nk'ivyo kandi duhere kuri challenge hanyuma cyatugira ku kiyago après challenge ndamuhaye microphone ijambo Marlene niwe agira hypinge iyi karaoke uti rero uti ubu ni wewe tuma tugire karaoke open mic Jesus Christ my God tuzagusoma ngaha babantu marambwira hariya muri archipel ati nta na kimwe ni bon umva je nanje rero ubu nawe niwe kurapamba none donc tuje rero umva je ndafise nga Spotify irarishe bisigura ngo umuziki wose mushaka ndabahaye écouteur mwumvirize ndaw playing hama ucuririmba niko bimeze ndagushaka umuziki ushaka kuririmba hama ndakwambikiye écouteur hamucuririmba wati kurimba akapera ta muziki uri kumva ubone ngo aya ma surprise na nibikiga ozi gatugira ukurikize rythme ukurikize beat uravyumva ushaka kugira cyanda batangurira ego dutangurire tuhesho ego sheri tuje ikintu nankira ibiganiro vyawe oza aratuvumbura nakora mu buzima nasho kwijana basi reka ntangure maramare jewe kanitangurire oh my God nataguye ngo nagize repetition rero nkunda indirimbo abonye ushugira kavurime gake kugira écouter imwe d'ailleurs naho wiyumva retour wahe none ndabwira umuntu azontwenga umuntu azopima adacha uco bifata kwibera ry'ububafu muvume nk'umuvyeyi oya ndasha ndamubloka kuri YouTube open mic batwix muko dushaka kose ntavyo gutwengana biri kandi tumumotive turamukomera n'amashi okay gozi yo ndashiga muvuga indirimbo mushaka oya wevuga no yishaka we karabana oh my God nimunkorereko ya ndirimbo yari hana yitwa Stay yari hana hamwe na Miki Echo ngira nambari bara Nami Spotify urabona ama lyrics yego ndaguha ntugira ikibazo oya yo kandi umwanya w'ikiganiro okay twagiye yo mana ndago ngira nambari bara okay ariko ubakora avuga aka instrumental tuzogashiramo basigatora Oh, it was a fever. Wow. okay A cold sweet how had I believe emwe I threw my hands in the air. He said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. wow Round and around and around and around we go. Oh, now
tell me now, tell me now, tell me now, you know. Woo! Sawa mama peshi. Yeah, I'm upege. really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I judge you. Give it up to Ozzy. Oh my God. Gentle, torambara écouteur. Oya, iyo ushaka. Ndayimushiriyemo ngiye. Rega Ozi urakaze. Urakaze cyane. Oya, tora mikro. Mushake mutwenge. Kwanje ndabi. Apana byawe ngo umuntu wese aje mutatweza ko muza muri biro. Okay. Kubahashoka. Ambara. Ozzy urakaze nuko kwimana. Oya ntavyo gukara reka reka. Urumva iyo talent ufise. Iyo talent. Wakambaye kwa kutere. Karambaye. Okay. Mama yangu litume kanwa ka orange yo. Bagushira amakanzu. Standing ovation. Oh, yeah. You look so dumb right now. Standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please, just cut it out. Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. I am your hyper baby. Oh, I'm sorry you got caught. You. But a quite a show really had me going. Now it's time to go. Curtain finally closing. That was quite a show. Very entertaining. But it's over now. But it's over now. Go and take a bow. Wape. Dacia. Go. You better hurry up. For the spring come on. But I love you, you're the one. They just look around the one. Please, what is it on? Don't tell me you're sorry, 'cause you know. Nice, sir. You got caught. Put a quite a show. Really had me going. But now it's time to go. Curtain finally closing. That was quite a show. Very entertaining, yeah. But it's over now. Oh, very, big clap very to nice. Ya ni mutwenge nyarutse. Wega nararirimba Mumamaji. Abadamu bahe muhe. Mumamaji. Abantu bose baririmba. Mumamaji d'abord. Natsovye. Nahomoka vra. Nahomoka. Vuga indirimbo y'ikirundi. Yari yose. Agent shy ujya agent. Ega nagushashache. Oya mureke. Ega nkajya haruga. Aba muri Manchester UK. Liverpool. Baka gutelefona do. Bareke. Oya. Ndamushira mwi. Souffre ngo fiepi. Yaraheje kuririmba Take a Bow ya Rihanna ku bantu batayizi. Denshiramwo. Ndamushira mwi. Denshiramwo ngoma gerege. Reggae music, Rastafari, bless the love. Let's go. It's Thriller Birds. Thriller Birds. Wambaye écouteur? Urayumva?
Okay. Ushaka kwisubiza inyuma ashaka. Don't worry, Woo! don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Yeah, I sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Treat me rubber, be my mother's day. Sing it sweet songs, melodies pure and true. Sing, this is my message to you. Yeah. Sing, don't worry about a thing, Dimash. 'cause everything is gonna be alright. Singing, don't worry, still don't worry About the thing. Yeah, yeah. 'Cause everything is gonna be alright. Thank you so much. DJ Mali. Ni muntu wenge brama Urimba neza shushu. No yo. Akuno buri zana tete. Nzovyiga akaranta mbega gamana. Il n'est jamais trop tard. Chento umviriza. Oya, Rimbi Oya, yari ntabyo turagufasha dusaba. ntabwo dusaba. Sabirege. Is a Homoka. challenge. Reka tugushiremwo chento nyene. Baby shark du 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 du. Oya. Baby shark. Je muri tayari. Ego. 1 2 3 are you ready? Are we ready? Yeah. Siren Vibes, are we ready? Yeah. Are we ready? Yeah. We are the Pan DJ Chinto Wagwan. Nigisuma. Rode. Escrow. Yay. Nigisuma. Kadubandanya. Ndababaye. Boy. Ndabaye desi. Na bindi by'aba DJ. Okay, turaheje gukuramwo écouteur. Gukuramwo écouteur kuririmba. Ubu rero dukora ikiganiro. Bo mwatwumvise gute muvuge mu commentaire. Oya. Nabyo dushaka. Ninde muntu mwoza kuraba agize concert. Yo. Uza kundaga kumaramaza. Cheto yabivuze rega akunda kumaramaza. Habivyumvise? Ego shini twaje Bose bashyigikiye. Ona. Boza kuraba Chento. Yo. Wewe rega. Cheto tuza kumuraba UK. Manchester. Oya muga vraiment tutabeshanye. Ozi vraiment je ndumiwe. Nituje nukuri sinari nzikafise iryo jwi nanje. Ozi Jarinze kuri korale naririmba neza kera ubu byaranga. No, ufise ijwi ryiza ibaze. collabo mu Bwongereza. Aho iyo ndayeme. Iyo ndayeme. Abazoga naho si bake. Ko twashaka kuri YouTube. Yeah. Twona Marlene twazi kwa ipi. Marlene twona twazi kwa ipi. Cyane. Twona yeah. Ozi. Let's go. Bon, ngayo nguko. Uko niko bimeze abantu bashaka kubona ama open mic nkaya. Muzobona muri Archipel jeudi na dimanche tubagiye publicité kora ko Marlene niwe abi. Kora nawe bitegura. Donc wayemeye kutubera umutumire ntitoya kumugira publicité foko mugenda. Kaza kuvyirabira. Babiryoshe kandi nta stress yabaje. Ni nyene abindi ushaka kuri ubizi utabizi ni kwinjoyinga abayirabura nta nukubona Nta numwe akubona muraza nukuri. Bashi barahaza. It's all about having fun. Yeah. Mugabo you didn't have fun. Yo, na hype inze You didn't want to bikwiye. have fun. I did hype. Nakubise hype mwe yugesera. Oya muzoraye mu kiganiro. Mureke kuza murivuga. Muzoba muvyo wawe. Niyo feedback. Yego, turindire bro bazovyigana mu commentaire. Sivyo? Aha rero cyane tubaza ngo aratushize mu kiruti ntitwavyemeye ntacyo wakoze ntusaba natubana ikiganiro. ngo nabashoboye byakoga ngo Nibaza ngo yadushoboye. Wita Kimaramazi. Ozi. Ndabasabye izina rimufate kandi. Kimaramazi. Aravumburana vraiment. Mana yanjye. abantu ko ma YouTube nuko ngo twavumbuye ngo Chento na Marlene ngo kuri Ibazi. dutangure Anyways, reka tubandanye sujet y'uyu munsi twari dushaka just kubaha aka vibe gato ya mubanze mucangamuke abantu mugisinziriye abantu mukiri mu bitanda abantu mukira ubibona mubanze muvyuke hama mwumvire ikiganiro mwamaze kugira aka vibe gato. yeah. Anyways, cha duhere kuri Marlene atubwire
d'abord atubwire ryari yatangiye gukora ako kazi ko gutegura amakaraoke vyagenze gutetswe ni passion wari ufise ni ibintu ndazi ni ibintu wowe wararabiye ku bandi ni ibintu vyakujemwo gute kugira ubikore kuko après tout nibaza ko ufise ivyo wigiye arafise ivyo wigiye yasobona y'aba université mugabo vyaheze uri gukora ivyo onye vyaje gute? Ok, murakoze. Ingene vyaje j'ai découvert ça quand j'étais petite kuko narakunda j'aimais tout le temps chanter hama nkumviza umuziki numviza ari classique kandi ama ancien succès abafaransa abongereza et puis wana nkavyuka hariho émission ya 4-5 heures du matin nja kuri radio Kabondo nkavyuka nkaja muri sala nkumviriza après nkaja kurya je nari mutoya vraiment aha nawe asanga ndi mucumba ndi mwanya wose namandi ndumviriza umuziki hama rero novuga ko umuziki ce n'est qu'une histoire de passion en fait ni passion passion iri kwinshi urashobora kubukunda gusoma urashobora kubukunda sport urashobora kubukina théâtre twita narakinye théâtre trop plampire haco nakoze hama ikindi naco umuziki je nari accro nta na hamu ahantu hose nabandi naba umuziki mu modoka muri douche ntashoboye kuronka iyo ngabirano yo kuririmba kubera nabuze umuziki uryoshe hama kumenya yuko ari passion ni ivyo bintu ukurana gushika ugere mu bigero ndakivuze nabi kugira mu bigero oya nivyo mu bigero kura wumva dumumama kura mu bigero ukabigumana naho ni nahejeje nize droit j'ai été avocate j'ai prêté uragenda nyine wambara yakanzu ya noir blanc cyane gose nagenda kuburanira gose cyane mais après je ninja mu kintu ca domaine commercial je me dis ko ivyo ninjiyemo après mvuye mu vy'abavoka ari byo vyanyuguruye vyatumye ya passion yanje kiswa kuvyo en fait tu vas open ntuswa gutinya ntuswa kugira iki nta uyu muri domaine commercial nta numutinya ugiye kudandaza umva nta gutinya urabizi neza rero umuziki ni ikintu twamenye yuko ngo tigeza kubura umuririmbye hama jewe sinaronse iyo ngabirano yo kuririmba muganda avuga ati kabandi mu meloman ashobora gukora ivy'imuziki simaka ngo arinde kuja ngo gusohora indirimbo ibiki vyose hama ndavuga ati trouva ko ari passion yawe n'ikindi hama comment vivre de ta passion c'est ça tout quitter pour vivre ta passion ni ikintu kigoye cyane turavye kuri aya réalité financière ubu urashobora kuvuga ati this economy nshobora kuva muri iyi ntuze nkava muri donc nkayeba akazi nkaja gukora bya bintu parfois c'est un peu même rémunérateur ni ibintu bita mugabo si tu fais ce que tu aimes et que cela te comble genda tu es sur la bonne voie uco ukora ushaka cose uzogishobora utarinze kurama ngo société ngo iramvuga iragira iki hama rero après je nahoranja mu bintu vy'amakaraoke vyaro biba hari ahantu vyahora biba kera mbwa narabikunda no kuri YouTube hari ahantu bagira amantuze ajyamakaraoke version ibiki hari kama lyrics hama n'umugenzi wanje twari kumwe turavuga ati ariko ibi bintu nta hantu tubitanguza ibiki n'ibiki twaratanze idée c'était en 2020 d'avyuka hajya muri archipel ça fait 4 ans que je fais ça en fait oh nice nabigize twagize tuko turafina et après bice bijamwo umva candi yepanisa professionnellement ya patient yagiyemo métier parce que uravuga ati quand même patient hari ikintu igiye kumfasha nabitangwe ndiko ndafina nabitangwe ndiko ndafina juste kugira ari plaisir mugabo ntabwo kubona abantu babishuhiye hibo turashaka muri turase private party tugire open mic kati rero ibintu birakomeye bitanga ufatira izina d'abord ubunye Marlène bakeneye open mic bacaba check natanga ndashaka ya passion nari mfise gukunda umuziki umva canguma muri yo ndavuga ati je dois pas abandonner if you can dream it you can do it urumva ntimuzotinya kuvuga ati ngo société izoraba ngo Marlène yakwa akora bijya ni mu avocate ni muki byose nta kibuza yuko umuntu agira passion yiwe urazi ko iyo passion ituma ukora kakazi ya carrière yawe professionnelle ituma novuga gute laisse ta passion être le carburant de ton succès ikugide kugira wewe na mu buzima bwawe job yawe uyikore neza kora passion ni ikintu ukunda umuziki naje nafashe yuko
umuziki urareduiza stress nzobiraba sana yo ni therapie pana bisanzwe ni therapie donc nkavuga ati jewe rero ko ndabikunda n'amadefi yose duhura n'ama obstacle ndashobora kuvuga ati obstacle ntuyifate nka obstacle ahubwo yifate comme une opportunité d'apprentissage ati ikinye kizotuma ahubwo sindakibone nka defi kora haraza umuntu akubwira ati none amasaha mwijoro ibiki nibiki je ndazi mvuye ku kazi nava ku kazi nka 18h nkaca ntamuhira nkahesha amadevoir abana 19h30 nkaca nambara nkaca nza gukora nkaca nzinduka ku kazi 7h du matin mugabo utabikunda ntushobora kubikora mugakuranda bikunda nanje ndavuga ati je ndabikunda je m'en fous je ndafise ukuntu ntazi kuraba abandi je ndi personnel cyane sinzi kuraba umuntu ngo ambwiye ngo ico kintu kurakora no kuko niyo na buri kintu nsizora kugisaba ngo hama turazi yuko ubunye ibintu biragoye urashobora kuvuga ati ntuzorindira wa mushahara ukwezi kuraheze dukeneye ikintu ku munsi wo hagemwe n'ibitoro tu vois donc tu dois bosser akantu kose n'ahari make ijana ryinjira mu rindi pour dire yuko exemple ngaha anyu turi kumwe ozi je ndamusuiva vraiment elle est devenue une source d'inspiration ku bantu benshi naravye ko avuga ngo natanguje 100,000 francs ukacara ubu unye Siren Vibe TV uzi kurikirarabwa n'umuntu hariya anye na ntuze Obama kintu ukavuga ati none umuntu nyene yabitanguye ofati ifo kutuza muze muratanga amatima nyashi ngibi ndiko ndavuga ndazi ko hari abana bahora baza muri karaoke abajene muri karaoke bahora baza baririmba batazi ko afite amatara ukazumva baraza kenshi abantu ukabumva ukazumva ngo sho kusa telefone zujya jeune kugira turafise ngo Paris azoze aturirimbira ikaririmba just for fun tazi kuririmba zama byacamfise ama event nk'aba abantu bahora baza tumenyana mbwa ati tugende habaye ikiraka tugakorana kandi nabamenyereye ngaho wow afata ari abantu batazi ko bafite nka uzivra miliyo tarayiba nta numwe yarayizi uraronsa amakorabo amakorabo you can have your radio umuhibiraka bikwiye cyane gusa urumva donc ntituzotinye yuko amaso y'abantu aguhebesha ibintu tuhindure basha mind tuhindure mind yo kuvuga mu Burundi iburaya urabizi yuko ukora amajob 5-10 nangahe kandi nta numwe azokuraba cyane taraza kutubwira un peu hari ikintu wavuze ngo uri umuntu ari personnel ami nibaza ko bisigura ngo uri umuntu atumva gute amajambo y'abantu ngo bavuze ibi canke ngo baraza kunda bantashe mwijoro baje kugira amajambo umugabo wanje canke famille y'umugabo famille y'iwacu bavuga ati wewe warongoye sheshi tasa ivuye ngo kuririmbisha abantu nibaza ko ari ikintu kiguprotege kandi kigufasha kubandanya me hariho abandi hariho abantu surtout abarundi baracatinya cyane amajambo y'abantu baracari muri abantu bavuga ati jewe ndabikunda c'est vrai ndabizi ko mfise yo passion mugabo je nza gukora kada kazi kawe uzavuga ko bavuga ko n'abasani bose navyo nzoshobora jewe ivyo ntabyo nova aba diaspora bose n'abagabo bawe ashaka umurongo and track ndabibaje kubera ko c'est vrai nanje nikomeze mu zoko wawe niyo mpamvu ngira mbandanya mugabo hari abandi bidakunda est-ce que ni kiye kintu ni kiye kintu bubafasha kuko urumva sindibaze ko wabwira ngo ni ngo namwe ni mumera nka jewe ngo mwumve ko mu Rwanda ngo kumviza abajama y'abandi bantu mugabo sikari ho yindi tour canke hari hindi option abantu bakoresha kugira ngo malgré nubwo abantu batazura kuvuga kuri kiriyo passion yiwawe kuri kica umugihe uzi kutagira uje kuroga atageje kwicisha abantu kwica abantu uzi n'ikintu ukunda arakunda maybe koga batinya kwambara irya kareso irya 2 pièces ko kuzi ko azoca bakuvuga mugabo urazi ko ukunda piscine cyane gose ukabuzi ko ari ikintu gishaka kugukiza gishaka kugutunga ni kiye kintu wabwira kugira ngo nabo nyene avant ko dushikira cyo tugira tubwire experience yo hanze ngene bimeze naho maybe bo bibageza kwa bakora badacibwa intege batabaraba cyane novuga yuko icambere coco ndagisubiyemo twige yuko ico kintu kumva yuko ukora ikintu kwera abantu kubera ko ukora ikintu kwera abantu kubera iki validation bindi kandi entourage abagenzi babo bashobo mugabo rero novuga ati bacabana ko wasaze mugabo jewe chance naronse nuko ya mama wanje umuntu akunda cyane n'umuntu arasenga n'umuntu asangitse mugabo arakunda umuziki
nk'ivyo nyahabwo ni wanyankuraja niwe ndamubwiye ati ngiye mu kiganiro uransengera bize kugena neza ati akagusengera hama ndafise umu grand frère wanje nawe araririmba arakompoza kandi arakora n'ibindi mu ingénieur hariya muri Suède urumva en fait narabikuriyemwo yakuriye mu muryango muri Monde hama n'abagenzi banje barabikunda baraze biki en fait ndibaze ko vyanyoroheye hama rero umugabo wanje twagendanye azi yuko genda umuntu w'umuziki cyane tellement umuntu wese avuga ati mugamahino bakunda umuziki birengeje kutagiye kuririmba je sinaronse iyo ngabira no kuririmba mugabo nzokora ibindi donc famille yanje inansutena je nibaze ko ariho niho kura la force de continuer entourage yawe ibiki ariko ntibatinye je muranda hari mama benshi baje je ndazi umumama yakora muri ONG hama arakunda gushona arashona arataka genda kugura impuzu z'abakiriya kwera akunda gushona harimo na therapie gakurikira urazi ubuzima buguhereye ko ugushika uzoshika imyaka ya zabukuru ari ikintu kiri enfoui en toi utazofora koze ama uri sur ton lit ya finale ukumvira uriko arogreta kubera iki ntabigize birya bintu unabigize basi unashaje tant mieux parce que en fin de compte twabikoze mais abafa bagafa twabahamba pipi hari ikintu yarakunda byo gupfa ariko atigeze gukora parce que mana ne famille ikintu yumviriye I mean ukuntu abantu c'est vrai biragoye gukora uri umuntu deje utinya amaso y'abantu biragiye gukora ama passion surtout agoye gutara mu barundi akunda kugira ubwoba baramvuze baragize iki mugabe ikintu no babwira nuko abarundi kintu nasanze bameze ubamenyereje ikintu bamenyereje nyene ego bati bakakumenyera ngo uje n'ivyiwe baba kuvuga imisi ya mbere mugabo babonye ko ega nubwo bakuvuze ntiwabihevye wabandanyije natanze example nk'abagira amanatation bavuga ati none nimba bazomubona ejo yambaye deux pièces bamuvuze ego yagize ubwo imisi ya mbere ihanganye imisi ya mbere uteseke bakuvuge mugabo umva nk'ukwezi bazaba babihevye bavuga ati none ko yasubiheba kandi nta après ugize ho succès ho bacha abafana ba donc nimutinya gukorera ivyo mukunda umutinya amaso y'abantu abantu bangwanya imisi ya mbere ni barasigara abafana for information ubu nibo bantu ba mbere bambwira ati wakoze iganiro cheese kandi kera barampinga donc nimutinya amaso y'abantu cyangwa amajambo y'abantu wowe uzi ko ikintu uri kurakora ikintu d'abord kiza kuri wowe kandi zagufasha n'abandi bantu go for it gikore hama uzobona resultat après même si uzobona menga mu misi ya mbere biragoye anyways shaka twumve de témoignage yo hanze impamvu ni twatumiye Cento afite kuma tuvuga ati fo kwigira ku muntu yateye imbere kugira ngo ubaze ati mbega mwe murabigenze gute nizi avantage zo kuba umuntu akora ari epanu y'umuntu ashaka kuba aja mu shaka umuziki aja mu ishuri akiga ndazi gusimba kumanyene gusimba n'ivyo ugira akazi kiwawe mbega nizi avantage nko mbega wumvirije nimba mushaka kubaza ama histoire niko vyamye cyangwa nabanyene kiraga byatangiye bigoye ko abantu bashaka gukora ivy'amatala yabo kandi batse ko bari ari basirimutse kera atari cyo kimwe na twebwe bimeze gute ikintu cyambe nashaka mvuge nuko numvirije ivyo Marlene yako aravuga nawo zivyo yako aramubaza ni juste kubunganira bavuga mu kirundi ngo nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga voilà tutanguriye ngaho vyo bavyiza uwo mugani abarundi bagiye barawukurikiza bakumva ko ari ikintu cyo nimba ari umuntu yikorera imizigo bikamubeshaho ni mu mwumvu kandi haba ikintu cyo gusonera ikintu nabonye iburaya ciza cane cyambere imbere ko ninjira mu vyo bambajije nuko uyu mugani barawukurikiza cyane atari bawuciye vraiment yego nk'ubu ndabakarorero aha muri iyi nyubako turimo Ozi no musio we Siren Vibes Dacia nawe no mukohost urumva nawe nyine arayikorera ariko bidasobanura yuko umuntu afashe mukubuza mukuburira ngaha aca atagaciragira kuko kajya kaza ariko arakora kujya kubura biramubeshejeho iyo atabikora yari ko ari mu nzu ingira ngo n'umuryango we wabeshejeho udashobora kubaho rero nukuri ico kintu n'umugenzo mubi cyane mu barundi yuko umuntu yitwa ngo ni patron ngo ni boss umenga umukorera yacitse imbwa alors que ajya mahera muha nuko aba yakoze adakoze nayo muha kuri gusa
urumva uretse n'ico atabikoze we ntiyovyikorera aha ikindi naco sirasivye hari Aho umudamu hasa yitwa nabi Sira ngaha. asivye urabona ko ari ikintu turabure wo dutuma turabure ugira niwe tuba twataye ukimenya mu akamaro gaciro. kiwe rero Jenny nico kintu nagira ntangure ko imbere ya vyose mvuge ni abarundi reka duhindure n'ukuri sinzi abaza kumviza ikiganiro ingene bangana ariko ico kintu tucumvikaneko rero ikindi naco twa turavuga nicerekeye ibi vya entertainment canke kuja mu bintu aho abantu benshi bakubona ukanataha nijoro cyabuke cyane bukeye reka mvuge ko vyonzi cyane ari vy'ubu DJ hariya sinzi ko navuga ko ari chance twagize ariko ico mwamenya nuko hariya uko dufatwa sico kimwe n'ino hariya nibaza yuko plus wagufata nk'umustar kubona uri umu DJ nawe ugiye hose ahantu hose ugiye ukavuga uti ukora iki ndi umu DJ uzumva ayo DJ urumva bose ubona bose bace bashiduka ukuntu ayo DJ yaba umugore yaba umugabo yaba umwana yaba ari n'umuntu akora ikintu gikomeye atwaye n'igikompa urumva ni ikintu bumva yuko ari umwuga uteye imbere ariko bitabujije yuko kenshi cyangwa umenga ba DJ Khaled ba DJ bajya bakomakomeye Calvin Harris bacabona baca basa n'ababigereranya ko ariko barazi ico bimaze kandi umwuga w'ubu DJ mu Iburayi uhemba neza n'ukuri ariko ikintu kimwe cyantangaje sinzi imishahara ya bose ngaha mu ba DJ ariko nagenda babwire yuko hari aba DJ ngaha bahembwa amahera aruta cyane bamwe batonda kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu bagenda mu biro vyabo bambaye cravate buri munsi ivyo ni ibintu jewe nzi noshaka gutanga n'amapreuve bikenewe nzi babarusha na kure batonda buri munsi uwo nyene ari we yoza gutukana avuga ngo ivyo birobezo ivyo birofa ngo zime ivyo birofa ngo nenkuya arakurusha umushahara wo birofa voilà nukuri kuko je nibaza ko atari benshi bahembwa nk'umuriyoni n'200 uravyumva iyo mvuze ico je ndazi hari aba DJ bayafata amahera ku mwanya ungana iki ku mwanya kuri show nko ku munsi cyangwa iminsi ibiri ugasanga arahera oya umva oya washaka reka tureke tufate ku kwezi ariko bagiye mu mashow naho ashaka gufata nko miliyoni kuri uyu munsi nyene bitete amasabira amasatatu même 500,000 ni bangabe yaronka ayironse ku munsi ku masanga rero nibayifate neza nibavyumve neza harabaza no mu bubare cyangwa mu boîte bibaza ko ari aba boss cyane gose kurambara iyo cravate ariko jevye ndababwije ukuri rero aje l'honneur urumva rero nagenda bibasabe vraiment n'ukuri tuvyumvikane ko kandi tureke nayo mahera natubaraye mahera ngana gutyo naho tuba barusha uyu mushahara ni mwumve yuko atamugudakiza nico kintu ca mbere mwibuke yuko n'igiswahili twigeze kuba ari ahantu ukivuze menga ngo umwana wabumenje ngo je naritwa ngo wa munyabuyenzi we ngerageje no kuvuga amajambo makenya ngo wa kirobezo we ngo akingo ngo ivyo nivyo birobezo urumva ariko siko bimeze uno munsi igiswahili tuvuze ngo East African Community irarengana East Africa rego igiswahili nangi africaine ubunye ni langue africaine iranditse kujya literature africaine urumva ndeka ndababwire muri university muri Harvard University urumva hariho aho uja kwisipesializa mu giswahili ivyo rero babimenya ariko kera twaratukwa sisi batoto bamusitse dushaka kukimenya ubunye hone sinzi ngene tuzokimenya c'est trop tard donc ibintu biriko birahinduka nashaka reko mentality hinduka n'ukuri twumve yuko ibi bintu tuko turakora hanyuma ikindi naco entertainment ku bantu bateye imbere bazi ivyo ari byo nari kuvuga n'ibihugu bimwe bibanye byatanga kuvyumva ni ikintu gikomeye cyane gose uri kubaho ngo visit Burundi nta kuntu ukora visit Burundi utariko urashira imbere ibintu bya entertainment ibi mubone bitiko turakora abahoze bariko barakora urumva ni ibintu bishika kure none uri kurabona nk'ibiganiro uri umuntu wo hanze uri kuramenya igihugu cy'u Burundi uri kuramenya ibiriko biraba mu Burundi niyo visit Burundi rero boje ntari ndabicisha amajambo menshi nibaza ko ari aho nogeza ariko twubahe uyo mugane natanguriye ko atamugudakiza tuze turubahiriza twese ibyo umuntu akora hari ikintu nyacishuye canje afite cyari
hari amavantage yo kuba hari batahura umuntu akora ubuzi bw'amapassion impano avantage ni zihe kugira ngo psa bumve abo bantu babisuzugura bumva agaciro ka urumva nk'akarorero urumva tugiye bon ego amahera si byose ariko amahera arafasha kugira ngo ushobore korohe canke wiyumve kuri comfortable n'ubuzima bw'iwawe urumva rero kenshi ubiravye ikintu gitanga amahera kwiye ni ivyo nyene tubiriko biragayika ngaho ufite ni entertainment uravye nk'abaririmbyi uravye umuririmbyi hariya ukuntu ahembwa uravye mu DJ ukuntu ahembwa biba biruta cane gose bajya batonda buri munsi urumva rero avantage iyo passion ko naje byatangwe nka passion gushikana ndibuka ndiko ndakorera ubusa urumva ukora ama anniversaire ukumva uti cyose nobona dasera ntumye ko vuga ngo nze kwanima ntuze yiwe urumva ukumva bikuryoheye iyo passion renza kumenya yuko bwa bundi irahemba niho rero natanga kubikora nk'umwuga buhoro buhoro ndava mu byo gukora mu biro nja gukora muri ivyo nkora yayivuze amashuri twarayize suko tutoshobora gukora muri ivyo biro birashoboka ariko twacaguye gukora ico dukunda kurusha ukoraze gukora ikintu ukunda ugacukironka rero avantage ihari nukuri nuko uri kurakora umwuga uburi areze kurusha abandi ikindi naco mu bintu bya passion kenshi uzurabe kuko haba ari mu byo kwikorera usanga umwanya ushizemo atari mwinshi nk'abajya abandi urafise umwanya wo kuvuga uti kasibire kuri banke reka nduhuke reka mbona n'umuryango urumva abandi nabo umenga baba baboshwe ni nko muri prison rero iyo ni avantage nini cyane gose ndashobora kuvuga ati hamwe ushobora kuvuga ati amahera yariyo yose byane byo kuvuga ati no na mahera make jewe nico namambwira abantu benshi genre aba jeune nk'umuntu antumye umukozi ashaka umukozi akacambira ngo yango atanga make ndambwira ati umvirize experience irakenewe hama nanje jenge kuvuza ujya muziki abantu bazobe en fait mbashaka connection jewe benshi bagiye baramenya hajya ngiye mu ma events wow turamukeneye hari ama wenje bampamagara bafise ibijya by'amabonane barampamagara ubu ngiye hajya kozumva ati he turakeneye umu DJ navyo vy'ama open mic ati rondera umudamu yitwa Marlene kubera iki yarambonyeyo iyo nankayo mahera naho yo bari make ntibari kubona izina rirakomeye cyane kubaka birafata umwanya ça fait 4 ans que je fais ça mais en tout cas ndavuga ati je suis fière naho wumva yuko none ivyo bintu je ndazi ico bifasha en fait bifasha kandi nabandi babibona bazokwiga yuko apana kuguma turi dependant kintu ngo turindye ngo mukoresha ikorere nawe basi okay genda ukore mugabo ntikibuze yuko wikorera nawe tu peux faire tubiri en parallèle nk'ivyo nka chante iburaya barakora butatu barakora bune kandi ubuzima bukabandanya turakeneye ahubwo ingene tubaho ku munsi apana kurindira ngo salaire à la fin du mois hari ikintu kimwe nagira mvuge nibutse two turabivuga ko twakoze ikiganiro fois passé turi kumwe n'umuntu asiga inzara yaje communication kuri lac université du lac araheza ariko atangura kugira ibintu vya manicure naho yari bitanguye nyene ubwoba mais yatubwiye yuko mu nyuma yarubatse inzu yiwe yagize mariage afite abana batatu biga ari bien urumva kandi akora inzara kandi nizeye ko abantu n'abatakira hasura inyuma bagende kukiraba ko kirimo inspiration ya hatari rero hari abantu dufata nabi abantu ngo tellement turafise ama idée préconçue ngo unye ko yari ngahanye nikirara nta chazimarira namandavuga ivyo bintu wari kuruka mutuka uri muri découvert uri muri moins 200,000 urumva ujye nawe kuratuka ngo nikirara sinuko umugaburiye do umva ugenda kumucura Marlene ndagusavye umbe basi ume 20,000 ya taxi yo gutaha ndonke na mwana mayinite ndagusavye ngurira basi rimwe ndapfuye n'inyota urumva rero Jenny yuko twayivuze atari ikintu umuntu aza kiza kubabaza abandi kublessa abandi
mureka gikore kandi ivyo Marlene yavuze nukuri ndakubwiye naho uguma muhira hego basi bakora akazi ka 8h 17h urumva man abarundi bashaze kuvuga ntibaburica kuronderaga mana yanje barakubwira ngo mbye mugore w'ikinebwa guma mu nzu ngo baje niba abandi baguma bashwana n'abagabo ngo ntamuha amahera unacibera ngaho nyene ngo wirirwa muhira urumva nukuri ntabantu urumva baguma muhira bakabavuga ngo yama muhira ngo mugabo we ngo yironke undi mome ngo wadushesha mvura ngo nako ngo ibiki urumva donc rero bisigura yuko yego ashaka kutakuvuga ariko doronka izindi ngorane azite mu mavuga ati umviriza indegirasha hari amaterme avuga ati ugira uricumuye avuga ati n'indege iraduga kandi ari komeye kazone yaturitse muri twaze ikituritse ukora ibintu ariko mu bwa neza non plus nyene ngo ndazi ntubigira nabi parce que ibintu byose mavuga ati kugira culture de l'excellence ikintu gikoze gikore neza gikora ubone kwapanze ibintu Marlene yatubwiye mu bifate neza ku mutwe ati nataha agakoresha devoir abana biyo afisa abana arabitaho akavuga ati ngiye kubaraba mbone ko bafunguye baryamye bagize sieste numbaze bakora devoir sawa hama akagenda gukora akazi ka karaoke giwe tu peux gupanga akazi ka ukabigira vyose umva simaka kandi ngo tuko twabwira ngo ukuvuna munsi umutawe kuja ngo gukora ngo karaoke ngo entertainment no wewe ukunda gikore d'une certaine manière yambari samedi gusa why not muri midi 14h ndetse muja mukonyene yafise akazi 8h yatangura 6h akashikora ibintu vyiwe 8h yameze gutya kazi yamaze guca amahera pembeni entre 6h et 7h30 parce que alikuwa atapa ibintu ku machine uko nyene donc rero uzi kwipanga abantu baza kubwira ngo ukoze yavuze kuranyigisha yewe bijyanye n'ibyo DJ jewe hari abantu bambwira ati ivyo bintu sha iyo mentalite ni iburayi gende ubigirire iburayi aha mu Burundi ofate umengo hari ikintu ndashobora abarundi bakunda kutina why ugenda ku avoka cyangwa umuganga cyane ibintu tuzi gutya guys pour réussir donc bavuga ati il faut savoir ce que vous faites aimer ce que vous faites et croire en ce que vous faites stay focused on your goal apana kuvuga ati ngurumva cyo ngazombona ngo azomvuga I don't care je narize kuvuga ati ni jewe jenyene ni monde yanje shaka kugere imbere ama objectif simakanda abe ngo naka ngo ngorambu bazigamara nibaza ko solution yatanzwe mvuze nti nibaza ko solution kuri ico kintu Marlene bagitanze ko uyavuze ati canke ni sinzi ko ari das ati au fait ibintu nk'ivyo réussite nico gikomeye we bikore ubikore neza hanyuma uheje kubikora neza bazokurikira thank you kintu novuga je n'umuntu wanje ngo rabizi d'abord iyi mission y'abantu bo nyene baza ama passion yabo parce que il y a d'autres gens batazi leur passion abo tuzakora mission yindi turondere mu motivation speaker ababwira ukuntu mwoshobora kumenya passion yabo umuntu yagize iyo chance yo kumenya passion yo akamenya ati kino kintu ndagikunda ndayibona ko ndagikoze d'abord sinduha en plus de ça nduha ngumana kanyamuneza ntari nta frustration uyonye ni novuga ko ari bakwe kuko aha hanze hari abantu benshi bavuga ati je mpangira ivyo nkora ucubima sinzi ivyo nkunda n'ivyo ntakunda ntungore mugabo ukabuzi ko yo ndabwiye ikintu kimwe d'abord yari ikintu mwe muko muravuga ngo culture ya excellence nibaza ko vyoroshe gose kuba excellent mu gukora ikintu ukunda c'est même pas ibintu rondera ibintu ngo urinda kwihatiriza kubera ko d'abord nyine ubukeneye kubiperfection ubukeneye kuvyiga ubukeneye kuri abantu babikora ngene babikora abantu babikoze kuri YouTube ungira ko kantu ungira ko kuyigisha ni handi kandi niyo gikoze nabo urabimenya kandi urababara sana urababara gose ukoze ikintu iyo fati ukoze ikintu ukunda kagikora nabi uragira ijyaho mu gatwe kandi gikoze ukunye mugari ikintu udakunda uvuga ati birimenya bayishana kuja ugiye mu barugira ukoze ugikoze nabi ni utuma ejo ugikora neza donc ukabuzi ko uzi passion yawe ntuyihushe vraiment ntuyihushe même si waba ufise ari ikintu abantu batinya kenshi kora kumwabivuze ko iyo ufise passion kenshi bikuridinga usanga uri kurikorera
abasanga batinyo risque yo gutangura ibintu aziho gavuga ati jewe vraiment ntangura ibintu aziho c'est vrai ndakunda gukoresha amakaroke mugabo mvuye ku kazi nari mu avocate nari mfise umushahara wari sur na uronka ukwezi mugabo ngira ntangure ibintu aziho reka ndababwira ikintu kimwe udafasha risque naho nyene ni uvuze neza cyane kuko aya mafaranga yavutse kudafata risque kubera ndakivuze kubera ko agiye amafaranga uhembwa ku kwezi c'est vrai iyo ukora ibintu byawe mu minsi ya mbere urayabura vraiment urakora uri investisse mugabo iyo amafaranga aje n'inyama zaraje n'amatama ivi ni mavole tu iminsi ya mbere uraruha uriko urakorera ubusa nkuko yavuze uriko urakorera izina uronke iryo zina uronke abantu bemera ivyo ukora babikunde ubibakundisha babanza kugutesta iminsi ya mbere haba hari challenge yuko ureka turindire iminsi ngewe bizaba byapfuye donc nta birakuronka ngaho umuntu acabandanya nta mafaranga nuko yakumenya babonetse urasanga abantu batangiye kubikunda bako barabikurikirana mbona ndahatu urumva donc après bizana amafaranga babantu bahora babonye ahantu ibintu abantu bari niho amafaranga aja donc usanga amafaranga aje wanashima menshi kurutangira ngo ajye aho ukorera uhemba donc mufatiye risque wumve ko d'abord iyo ukora ikintu ukunda n'abandi bari imbere yawe barabeneficia yako donc imba twatumiye Cento na Margaret tubankuhaje mu ntuzi ko afise akintu kimwe kibira muri we ariko kiryamana kandi ndaye tips mbabarira ndaguciriyemo ozi ibijya navuze kabisa je ndafise undi mugenzi yakora ahantu muri bank weekend yacagenda kugira amapatisserie yakunda gukora amagato utuntu kuri statut yiwe n'ibiki yarabigira weekend akacagenda kubigurisha akabica amanuzeye umva yarakunda yana demissionnye baramugarukana ati oya uja he garuka zovuba tuguha amasaha byashikiye ariko ibintu bikubiriramo ndakubwira urabikora urarundira umwanya nturyama mu ijoro kandi ikintu bavuze uzi ngo ushaka guperfectiona kuko nje nkunda ikintu ndabashaka kukiguha nawe ukiryoherereko ndavuga nanje rero ifuko ndaguha ikintu ciza kwivuga ngo adasi ukora ibintu bya fake ifuko nawe ushituka nkuko shushe nanje ndavuga ndafise udupira azi rero ingorane rero ntucukorana n'abakozi rero bon ndagacishije mu entre parenthèse ushobora ati yo ndashaka ko mutanga ndagusha imipira hagiye nkora ama design atamvuga ukimuze kuyimprima neza bije ko ututu twose nyene twuturinye tujeko ukaca ugenda wizeye umuntu umukozi akaca kugikira kuta nka ntikije biriko nibi nyene kaca zinga kacamo wowe kacuca mu butike umunsi umwe kara umupira kuri muri store kuri muri vitrine ngo niko twakoze ngo niko vyasohotse none ko vyasohotse kuko utawukuye kandi wonye wasohotse nabi one ihanze gutya aniboneka neza gasanga kandi bakawutse man me urazi ko ivyo bigira kubera ko ari passion yangu ko imipira ubushaka gapira kami ko agakuye mu mutwe ukaza du coup sinahuri igituma atari kora bashoke nuko ni ibintu bitari ibintu bibaho gikureho genda ugite genda ugire cooperation passion yiwe wari ko mwereka mabujo ngo barawugura umupira waze ko Dacia ni nko ngaha nako je sinkora ama video mugabo aba barabizi je ntumbwire ngo uri mu videographe ngo ikara ngo niyo ngo nziza ntayo nkeneye ndayishaka mu mutwe ndafise iyo shaka ndafise iyo nkeneye kubona ntumbwire ngo ivyo bigezweho ngo ivyo bigezweho bitwara hariya ndafise ukuntu jewe mu mutwe nkeneye ko video muyimonta ngene igenda udakeneye kubikora unye shu genda ubikora ahandi iyo kundi ikintu urakirota urakibona nongeze ko gati byakora avuga uvyukura avuga ati wowe urababaye ko bakizanye wowe n'umukozi Jean nakoze natonze ni nk'abajya abantu basa entreprise kugiga umi running ifo yuko ibintu biba perfect hama abakozi batonda 7h du matin usanga ntazoraba ati ngo ikintu cage mugabo wo muri kura aravuga ati kitagenze neza mugabo ahani kuri level yo gutanga kurondera abakozi afite niyo umva ni wamaze gutera imbere gato aho kuvuga ngo ikintu ukunda uragiperfectiona kandi ukababara yo kitari perfect bavuga ati ndavuga iyo mipira yose je m'envoie mahera twakoresheje mugabo nta kuraho
ukuri kubona umuntu azobamba hariko logo ya ego bavuga ati ni Dacia ofati ni wewe sitembi ngana umuntu yagize ntuzeye piratage si jewe ndamara mbonye ikintu gifite rogoto basohoye ntabwo zaguma ku boutique urumva ariko ndavuga natanze ama design ngenda mu yasore uca mu fotorera utwagurishije kutamufotorera nda wari umeze neza yo nukuri biraryoshe gukora ibintu ukunda vraiment ego biraryoshe nibyo twashaka kubanka waje kuri emission y'uyu munsi nibaza ko Marlene ashaka kugira ka message utanga ku bantu kandi agasunika rugi agasunika rugi mugabo nibaza ko wo gatanga nkutubwira ico wabikuyemo parce que après toi bavuga ati none OK yarabikoze mugabo byamugejeje hehe avyungutse birakumeshejeho cyane ni passion tu yo kuba yarabikoze kugira ngo naje no kwa nyaza kutubwira avantage yo kuba uri mu DJ kutarakoze ivyo wigiye muri université mugabo ukumva ko ukora umuziki kugira ngo motivation ive kubifatika ibintu muvuga ati OK ninabikora none bica bigenda gute d'abord avantage novuga yuko bituma iyo kurakora ikintu ukunda donc iyo passion quoi uraba open iyo umaze kuba open gumurondera aha sindaheza chat niwe nabwiye ati jewe ndondera collabo UK wewe ndabesha je ifo konja kubikora hanze nk'umuntu harabona ndi hari anye hejuru hari gihe muranigana bijyaze ba DJ akibaza ngo da DJ hari umuntu yambwiye ati uwo hanze muri Canada none Marlene mbwiye ndagushe kuri afishe ye uravyo uraza mbwiye yuko navuze ati ubu rero ngo ndavyigerera ibindi ngire karaoke DJ hama muzohere mumbona hari Canada canke UK ubemeze ofete bituma bikugurura kuko umushaka ibindi naho ndigeza muga nikiburi ikintu kimfasha biramfasha ofete ko atabindi muga hari ibindi kimbutse ko nkora ibindi jewe mugabo na cone kugira ndagikore kwa ndagikunda kandi kirafite ico kimfasha donc hari ahantu ushaka kugera ndashaka gucréer une petite petite agence quoi parce que birashika yuko muri archipel n'ahandi bahora bambwira ati wibona gute nanje ndashaka kubikora bijya binkugira uwundi hari ama rendez-vous maranjamwo bambwira ati turabishakana nkavuga ati est-ce que jewe nzobishobora donc il faut qu'on ndondera abantu mu bikorana c'est diko ndiyumvira ati tuza turakorana comme ça uri kuri archipel urumukunda hari umuntu yambwiye ati ashaka kubikora jeudi je ntibayikora ko hajya anye mbwa ndasiga ndavuga ati kubera iki kwiki ntorondera umuntu ndayiforma agenzo bikorera hajya canke bikore muri archipel hamanje hajya anye donc nubu ndaca ntaho ndigeza ngo cane kuri ivyo gusa naravuze ati iki kintu cyabaye patient kigiyemwo profession so reka rero niyumvire biraguhemba biragutunze aha anye nta muntu umwe aba satisfait basha murabizi urashobora kuronka 10 millions canke ukaronka 2 millions uwo munsi mugabo après une semaine uri kurarira donc kiragufasha muri uwo mwanya makuyabona kandi nta kwanka amahera ijana muri yindi kumenya ngene wiyorganiza ni kumenya ngene uvuga ati jewe ako kazi kanje kariko kamfasha iki urumva n'abandi nababwira yuko sikuvuga ngo umuziki gusa hari abantu bakunda gushona gucapa gusoma kugira ibiki guys ntimuvuga ati ngo nararengeranye jewe sindi muto kandi sinkuze kwanze d'ailleurs ndi hagati na hagati urumva ndacabikora ndacari mu muziki nubu haciye imyaka ingahe kuva nkiri muto gushika nubu sindirimba mugabo uzona bisazanye c'est ça kandi ntuzumviriza ndababwiye ikintu kimwe basha ozi twaraganiye ndiko ndamubwira aravuga atege ni nka therapy umuziki basha ni therapy ndabesha gacento umuziki na wavugije hajya wakufise vibe uva ingene ubumeze yitese ndi stress mu modoka nkavuze umuziki hari imiziki mvuga ayezora onye ko shavuye sha ucundukira akazi kinyene nakanyene urumva ngo bangonze accident mwibarabara azo ndiko ndandira umuziki urumva hama kambye ati quel est ton secret ko kwa muri kuratwenga secret ni ihe kuri kuguma uri muri vibe hey jewe urumva lazika hariyo passion yanje itumi mumeze donc kukuntu mubona meze nivyo biriko biratuma donc mera neza mu buzima bwanje mba épanoui mu kazi kanje mu buzima bwa misi yose la en tout cas biraréduisa stress biragira iki nico gituma ntazi kuraba donc abandi byo bariko baravuga abandi barabasha cento ya
mwambaje kuba ikibazo umu DJ Binjiza amahera, aca biraho tu, kugira nyine. nihe avantage bagusaho selfie Yeah. gusa umustar tu from UK ku by'ukuri vraiment ariko Marlene wibagiye kuvuga ko uhembwa nawe kameme yavuze ngo warutse amahera rero Reka, reka. ya, icyo navuga kuri ibi ni ukuri bon nkuko nabivuze kera nakora mu biro nkakora nkorera abandi hamwe ukora kuva ku wa mbere gushika ku gatanu ugenda 9h 17h ukaba uratashe hamwe umenga ariko sinibaza ko aricyo byankuriyemo kinini yari kubaho ariko aho ntanguriye umwuga w'ubu DJ narashoboye kuwushikana kure kurusha vraiment n'inzu mfise i Burayi nibyo nayiguzemo wewe warakuze inzu y'Iburayi komesha kubadi urumva hano ibisaha ndayeme yakora maje kuvugiza muri UK no ozi mure kure urumva usigoto bon icyo nshaka kuvuga yo bavuga ko naje kwiyemera kuri iyi TV bemezi nkuko nufite yatubwiye ko yaguze inzu mu nzara afite nukwerekana ko bibaho ufite birabaho Urumva rero, ni yeah. ego Hanyuma, birabaho n'ibindi bikabeshaho umuryango tusara nimba ari ikibanza naguze ino nakiguze muri ivyo donc ibyo byose n'ibintu vyerekana yuko vraiment c'est une motivation aha tuko turavugana ndafise amashuri ndafise maîtrise muri santé publique wow ego ahanye umuntu yogwara je ndafise asthme wumve igihe tujyanye niko asthme yaje kumvura no iyo ni clinique c'est pas ariko icyo ushatse kuvuga nikibuza nuko yuko malgré amashuri yose ibiki n'ibiki yeah I've chosen to be what I am today yeah DJ Chento from UK ego ariko nukuri nashaka ndabasabe umuntu afise iyo passion y'ubu DJ urashaka gushika kure kurusha yeah ariko byose bikavana niki deja il faut ko bari passion kuko nagenda abwiye ikintu kimwe n'ibintu by'ubu DJ ni mwumva hariho benshi bari muri ivyo bafite ama objectif atandukanye nshaka amenyekane nshaka mbu umustar nanje nshaka mbiki niki uno munsi umu DJ muri Kenya nta umuririmbyi wo muri Kenya ntahuriye no mu DJ c'est l'opposé ngira ngo henshi ariko aba DJ no bari hejuru kurusha n'abaririmbyi yego rero ubishikanye kure DJ Shinsky ego shaka Shinsky ari muri Etats-Unis no kandi mu Kenya ni mu Kenya yego twatswe no gukorana ahitwa Manchester ariko ico gihe byaragoranye parce que nari indi gig donc it wasn't possible ubundi twari gukorana muri ico gihe iyo ntuze ariko ico nshaka ndabwiye nuko abantu banzi baranzi ukunze n'ubu unje ubu ndi sûr ninagaruka muri 6 mois canke ryari nzoba niyongereye ku kindi donc no kuvuga iyo passion ikoreshe neza ubishiremo umwete ukore cyane nkakaho zigene kakoze uburabaho kageze kaga gafise 25 kilo ubu unyibona ya 25 kilo ubu afise sharinga sinavuze kari source reka d'inspiration kubivuga nta mukobwa avuga ibiro vyiwe Septan mana yabimpaye nda yo urabona amatama ngo navyibushe mundeke mvyibuhe nakayobe badge none ozi atamukoroga ozi nubona ko ari abantu donc wanspiye par exemple bajya siga mbona abamome basigaye bagira bijya watanguye kujya watanguye quelque part baravuga ati grande sœur mami bien sûr il faut être fier ikintu so nibaza ko ari fierté rero reka Jemheze mvuge yuko en fait n'umwuga ukiza apara ngo nta mwuga udakiza n'umwuga ukiza ushizemo effort ugashiramwo ibintu byose bishoboka kuko je ndashobora kurarandara indirimbo imwe ndayishatse nkayibura ijoro ryose maka ivyo rero udafise passion ntibikunda kuryama cyaba cyane no indirimbo nimwe gusa ayego mbari mu budije bwa nirondera abamome ni objectif uyo nawe sinzi ko imara umwaka abo twabitanguranye sinzi abasigaye nyene bangana so c'est très important iyo kabingingo yego kugira jewe mpeze ikintu cyantavugiye ko kinyibukije ikindi kintu nibaza ko twoherekezanya iyo gukorera passion gukorera passion ni si passion gusa bisaba
bisaba discipline ngenda ivuge bisaba résilience bisaba patience nkuko bivuze Cento bisaba determination bisaba aussi na vision iri claire y'ikintu ushaka kuba ushaka gushikako ivyo bintu bidaherekezanye iyo passion yawe naho wowe uyifise izogupfira ubusa rien du tout uzotangura kubera ko mvise imisoko ko gukorera iyo passion yawe uca uburindero biba bigupfanye uzobura determination uvuga ati ndarusha oya kweri izuba sinabishobora kugihangana n'indwi yose uca ubiheba uzobura iyo patience ejo uzoba ufise passion yo guteka ugenda bagutuma ahantu guteka usuma ibitari bagutuke uca uvyuka wabihevye kubera ko ntufise ntufise iyo patience yo kuvuga ati umva naho tureka nihangane ndacarondera iryo zina ejo niya nabona antutse sindamwishure ejo zimpamagara kandi canke avuga ati shara umuntu abonye kure nuko arihangana vraiment urumva ni ibintu vyinshi bigana kugira ngo ukore iyo passion yawe ikuberemwo ikintu ivyara umusaruro kandi umusaruro uvuga ati uzi udasubira inyuma kubera ko hari igihe uvuga ati aha rero narapambanye ubu rero ntibiraje vyisuku bitagera bisubira inyuma muri kano kanya nukuri birakenewe vyose nizere ko hari ikintu mwigiye muri emission dasa kugira usezere sinzi ko hari ikintu wovuga hama dusezera abafans ico nyene vraiment passion ikwiye nka byandi ngo mu rugo ngo urukundo ntirukwegonyera oya ngo ndarakundana ngo I love you hama hanyuma catubijya urumva donc ikintu cyose kitegerezwa kuva discipline wangu discipline no kuba ibintu bipanze ku murongo ugati shaka kijyanye sino ucubi urubeya rurakaruka rugashika hariyo ugasanga bamakara ugume wenyegeza buke wavansa vyanka upoba ati ikintu ari abantu batangura passion kuyose neza ko ari bibinye hewe bye cyane icara urabe ngo okay nakosheje banzubaze ati je ndakunda Cento mu DJ ariko nyigisha kana akwankeja kuyundi ba DJ ni benshi kandi wemere kwiga kugira ushike ku ya excellence ntugire ibintu ngo kazima ndabihejeje akiri muziki akira mix ugati yo mix ariko yinjana nabi man ukazima ari mix nimumvirize umva utanguye slow yinjiye mo dancehall ugati yesuwe motifo gusa witwa DJ Cento urafumva I know tudogenda twese crew turaje UK muturindira ariko rero abafans ba UK mutwitege baby mbese shout out vraiment kuri Jose numufano wacu yaturungikiye udukado je ndagashira ko direct agaherena occasion spéciale kandi rero yacashika nakamo reka ndabasomere Jack aka lettre ya Shabura ngana habishimye ko ntibiba ntegerezwa bika souvenir afati n'umugenzi wanje twa Jose ari yuke tumusangiye na Cento yandugikiye kado rero naryohewe gose kora kona yayimvira abagenzi banje bakorege banje nabo nyene même si batari baziranye yarungikiye utu gift abatazi ko Jose bambe abatazi ko Hozi avuga icongereza mugira mu vyumve basha mugira mu vyumve okay achashira kuna ari romantique Jose achashiramo n'utulettre indani muri chaque gift y'umwumwe achashiramo utulettre twa encouragement cyangandikiye Dear Ozzy, this is my little gift to you. Thank you for what you do for the country. Thank you for allowing your amazing hard work change people's lives. I wish to meet you one day soon. I will do my very best to support your work in the way I can. Keep it up. Keep it up the great job. Much love from Manchester, UK. Jose. naje kari cool nayo kubasumira ariko kazima mukumvisa kaozi romantique merci turashoye gushimira rero mwavyumvise n'ukuri ivyo turavuga n'ivyo nyene mukomeze ikintu cyose gishaka uragishikako ucititse n'ubuseriye bwose ushizemo bye bye. Bisous les amis, on faisait beaucoup mwakoze kutwa mu kiganiro nagabwenge kora. Wabonye ko byari byoroshe makare. Biratesa cyane. Turakunda cyane. Bye bye. Mchamugira open mic muri wanyu. Ejo dusubire. Siren vibes.
TV.